Mu mezi atanu ya mbere y'umwaka wa 2025 igihugu c'Uburundi cabaye icambere muri Afrika mu gushora icayi mu gihugu c'Ubushinwa. Aho rero ngo habonetse ko ico gitegwa kimaze kwinjiza amafaranga imiliyoni zababa 6 z'amadolari ya Amerika. Tukiri mu gufashanya hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu, igihugu c'Ububirigi kimenyesha ko kizobandanya gishigikira Uburundi mu bisata biba vyasizwe imbere, aha tukavuga nk'ibisata vy'indero, amagara y'abantu n'igisata c'imyuga. Ivyo n'ibindi bikaba ari bimwe mu vyaranze ibiyago aho umushikiranganji wa mbere wa Reta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yahaye umubonano ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi hamwe n'ubuserukira ingoma y'Ububirigi mu Burundi kuri uyu wa 12 Nyakanga umwaka wa 2025. Abandi umushikiranganji wa mbere yakiriye akaba ari intumwa z'igihugu ca Arabie Saoudite, hatibagiwe umuyobozi w'ishirahamwe Limitel hamwe n'indongozi z'umugwi CVR. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi yakiriye umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rifasha mu itumatumanako kw'amakuru Limitel, nyakubahwa Triong San Fan asanzwe ari warongoye iryo shirahamwe Limitel. Niho rero yaca amenyesha yuko iryo shirahamwe Limitel asanzwe arongoye muri kino gihugu cacu Burundi risanzwe mbere rizohimbaza n'umunsi mukuru w'iyo myaka rimaze vuba, amenyesha ko mu gihe ryahora rifise umutahe ico bita le coût d'investissement yari ku miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika, ko yaherutse kuyiduza na kabiri, ubu kaba igiye ku miliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika. Yamenyesheje rero yuko muri iyo ntumbero yo kuduza uyo mutahe ko ishirahamwe Limitel rifise intumbero zitatu, cyane cyane yatanguye kuvuga ko rigomba kuraba ingene riduza haba mu bikoresho kugira ngo abantu bashobore gutuma tumanako bitagoranye, haba muri buryo butumwa busanze haba canke haba guca ku muhora wa internet. Yavuze kandi ko bipfuza kuzana mu gihugu cacu Burundi amatelefone ayagezweho akoresha internet, amatelefone bozana bakaba bari bihaye ikiringo c'imyaka 5 aho bozana amatelefone kandi bakipfuza kuyagurisha ku giciro gito cyane kugira ngo ashobore gushikira n'abafisa mikoro make, cyane cyane ba ruguru bamwe mu mitumba babe bitare zone rurale. Yanavuze kandi ko bipfuza no kugabanya igiciro c'umuhora wa internet batanga, mugabo akavuga yuko ivyo oye bimwe bizokunda ari uko Leta y'u Burundi ibaherekeje. Kubaherekeza akaba yagiye asaba yuko yobaronsa uburusho tumwe twita exoneration kw'ibibazo bakura hanze, haba kuri ibikoresho bimwe biza gufasha, haba mbere no kuri amatelefone. Aranavuga yuko ugushika no munsi umuhora wa Limitel uri mu bisata vyinjiza amahera mu gihugu. Akavuga rero yuko muri ivyo bikoresho bipfuza kuzana ibikoresho bimwe vyofasha kugira ngo haboneke imihora ikoresha generation ya 4 na generation ya 5, bimwe bita 4G na 5G. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere rero yakengurutse arakengurukira ishirahamwe Limitel, hejuru yo gukenguruka no gushima ntiyaretse gushikiriza uwa arongoye ikigo Limitel, ishirahamwe Limitel ku myidogo y'abene gihugu, imyidogo y'abene gihugu aho yamenyesheje warirongoye ati abene gihugu barabizeye hama umuhora wanyu barawuhurumbira bawuzamwe ari benshi, mugabo namwe ntimwigeze mubona ko mwaronse abanywanyi benshi, maze bica bituma ubushobozi mufise budashobora gutanga ivyo ababirukira bipfuza. Ati hariho ahatari hake mu gihugu uno musi no gutelefona udashobora gutelefonwa,
aho ntituvuze umuhora wa internet. Ati rero ko tubona mwiyumviriye kuduza umutahe, ati turizeye yuko iyo myidogo y'abenegihugu igiye kuhava kugira ngo ibikoresho bikenewe hose hari umunywanyi wanyu mubishikaneho maze yoroherwe mu itumanako y'amakuru. Nyakubahwa umupfasoni Zawe Jean-Ping yashikirije avuga ati nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa arabakeje kandi abipfurije kuranirwa muri amabanga. Aho rero yagarutse cyane cyane ku bisata bikuru kuko igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gifasha Burundi mu bisata bitandukanye kandi byinshi. Aha yavuze cyane cyane mu gisata cy'inyubako kuko abatari bake babizi ko igihugu cy'Ubushinwa kishirikira Uburundi mu nyubako, haba mu nyubako z'amabarabara, haba mu nyubako z'amashure n'amavuriro, eka mbere no ngaha aye mubona turi mu kirimba cy'umukuru w'igihugu murazi ko aribo bashoboye kuduha inongabire. Yanavuze ku cerekeye umuyaga nkuba, murazi yuko aribo batwubakiye urugomero rwa Ruzibazi. Yavuze kandi n'ibisata c'uburimyi, murazi yuko basanzwe bari imbere mu kugerageza kugira ngo bagerageze igiterwa c'umuceri, aho mbere bigeze ku ntambwe ishimishije. Ubu mbere bamaze no kuvyigisha abajejwe indimo kugira ngo ubwo buhinga baheze babushikane mu bene gihugu. Yagarutse kandi ku gisata c'amagara y'abantu, aho yamenyesheje ko hari abaganga bagira 29 b'Abashinwa bari hano mu gice c'Uburundi bariko bafasha abandi baganga b'Abarundi mu kwakira no mu kuvura ababitura. Yanavuze kandi mu gisata c'inyigisho, aho yamenyesheje ko hariho Abarundi gushika ubu bariko bashika 62 bariko bakurikira inyigisho za kaminuza mu gihugu c'Ubushinwa. Eka mbere hari n'abandi bagera 400 bamaze kuronswa inyigisho zimwe zifasha abasanzwe bariko barangura ubuzi, inyigisho zimwe twita gukarihiriza ubwenge. Yavuze ugusubiramwo no kwagura no kubaka mu buhinga bwa none ikibuga c'indege c'Uburundi, ikibuga c'indege mpuzamakungu citwe Mirikero Ndadaye. Aranavuga kandi inyubako iri kwirubakwa izokoreramwo ubushikiranganji mu byo bujeje harimo imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Yanagarutse anashima ku mwimbu, ku biterwa njabukamazi birimwa hano mu gice c'Uburundi kandi igihugu aserukira kimaze gushima cyane gose. Mwarumvise yuko ubu Burundi busigaye bushorera ikawa mu gihugu c'Ubushinwa, ariko yagarutse ahanini ku giterwa c'icayi, aho yavuze yuko Uburundi ari cyo gihugu ca mbere muri Afrika uno munsi gishorera icayi muri ico gihugu. Mbere aho yavuze yuko muri ano mezi 5 aheze y'intango z'umwaka ico giterwa kimaze kwinjiza amahera arenga miliyoni 5.5 z'amadolari. Murumva ko ari iteka ku Burundi kandi ko ari ibiterwa bahurumbira cyane kubera akanovera kavyo. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yakiriye uhagarariye ingoma y'Ububirigi hano mu Burundi, nyakubahwa Michael Wima, aho yaraje nawe nyene afise ubutumwa twavuga butatu. Nk'ubwo nyene yaraje ubwa mbere kugira ngo akeze nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi mu mabanga n'urwego arongoye mu mabanga ruherutse gushingwa. Acagirwa ko nawe nyene amenyesha ivyerekeye ubucuti no gufashanya biri hagati y'ingoma y'Ububirigi n'igihugu c'u Burundi. Akaba yamenyesheje yuko ubu ibikorwa bariko bararangura ari ibikorwa bashize mu ntegekanyo mu mwaka wa 2024, akaba ari ibikorwa biteguye kuzorangurwa ku mafaranga agera ku miliyoni 75 z'amadolari y'abanyamerika. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi aje kwakira guha umubonano uhagarariye ingoma ya Arabie Saoudite hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, asanzwe afise icicaro i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania.
aho izo ndongozi zaganiriye nyamukuru ku bintu bibiri. Ubwa mbere uyahagarariye ingoma ya Arabie Saoudite mu Burundi, nyakubahwa ambasadere Yaha bin Ahmed Oke, akaba yaraje azanye ubutumwa bwo gukeza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere n'urwego nshingwabikorwa arongoye. Yaraje kandi kugira ngo aganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi cyane cyane ku kungene hokomezwa imigenderanire isanzwe, imigenderanire yo gufashanya isanzwe iri hagati y'u Burundi n'igihugu aserukira ariyo ngoma ya Arabie Saoudite, aho yaciye ku mayange ivyo igihugu cyacu Burundi nico gihugu aserukira bimaze gufashanya n'u Burundi. Ati rero hejuru y'ivyo yaraje kumenyesha nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ko hariho integuro z'amasezerano atatu igihugu aserukiye ingoma ya Arabie Saoudite n'u Burundi biriko birategura kugira ngo bifashanye. Aha yavuze mu bisata bitatu. Ubwa mbere yavuze mu gisata c'ubutunzi kama ico twakwita les ressources naturelles. Aravuga kandi ko ariko bategura amasezerano yo gufashanya mu gisata c'umutekano hamwe no mu gisata c'ubuhinga n'indero. Akaba uyo rero ahagarariye ingoma ya Arabie Saoudite yaraje kandi yipfuza ko ayo masezerano atatu cyo twokwita le memorandum d'entente zotegurwa zinyaruke kugira ngo baje ku ntambwe ikurikira. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimye arakenguruka ubwo butumwa bwo kumukeza no gukeza urwego arongoye. Arakenguruka kandi no gufashanya gusanzwe kuri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ingoma ya Arabie Saoudite, aho ibikorwa bitari bike byakozwe haba mu gushigikira leta y'u Burundi biciye mu kigega kijejwe iterambere Fonds Saoudien de Développement. Anavuga rero yuko urwego aserukiye arongoye ko uko gufashanya bigiye gukomezwa bigatera imbere kuko arico bahabereye. Kuri ivyo bisata bitatu uyo wahagarariye ingoma ya Arabie Saoudite yashikirije, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere nawe yashikirije ibindi bitatu yipfuza ko navyo nyene bokorana. Aha akaba yavuze nko mu gisata cyo gucukura ubutare, aravuga igisata c'uburimyi hamwe n'igisata cyo guhingura ico yise l'économie de transformation. Nyakubahwa wahagarariye rero ingoma ya Arabie Saoudite yafashe nka nkama ico cifuzo ca nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, agenda ashikirije ko bagiye kuzobandanya babiganira, mbere banifuza ko hojaho umugwi uhuriwemo na bose kugira ukurikirana ivyo byose hamwe n'ivyo biriko birategurwa ico bise comité mixte de suivi et de mise en œuvre de ce memorandum. Pierre Claver Ndayicariye ati ivyo twasavye umushikiranganji wa mbere nuko umugwi CVR wobandanya ushigikirwa haba mu vy'uburyo canke ibikoresho. Kushigikira umugwi mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'amafaranga yo gukora. Ica kabiri twashatse kuvuga tuti muri ibikorwa vyerekeye akahise birahambaye ko inzego z'igihugu zimenya ko kandi zirabizi ko ibibi byinshi vyakozwe mu myaka ya kera, cyane cyane mu 1972, 1969, 1965, vyinshi vyakozwe n'inzego z'igihugu, ico bita mu gifaransa responsabilité de l'État. Tukababwira tuti leta irakwiye kwitegura, hamwe izosanga ikeneye kwegeranya uburyo bwo guhoza ababuze canke abatwawe ibintu, abanyazwe ibintu.
ariko hari n'abantu ku giti cabo banyaze ibintu by'abandi. Tuzovyiga nk'umugwi, dufata ingingo, aho bigumye dushikiriza ivyegeranyo. Ico novuga mu majambo make nuko yatwumvise neza cane, yongera araduhanura. Impanuro nkuru yaduhaye nuko ivyo twifuza vyose bijanye n'ibwirizwa two kwiga kuvyandika neza, ntibije mu makete gusa, cyane cyane bije mu nyandiko zivuga ibiharuro by'ibikorwa, hanyuma izo nyandiko zikaba zumvikana ku barongoye inzego za politike, ari bafata ingingo, ari z'uburyo bw'amafaranga, ari z'uburyo bw'ibikoresho. Ati gihugu ntaco kitazokora kugira gishigikire umugwi severe.